Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga, ikiganiro kirimwo inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Amagara meza, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ni Janvier Manirambona, muravyumva kandi murabibona, mbere mumaze kubimenyera mu kiganiro nk'iki, aho tumaze kuganira ku bintu bitari bike birimwo inyigisho nyinshi ntungamagara kandi birimwo impanuro nyinshi ntungamagara. Benshi baramaze kutubwira ico bimaze kubafasha, haba mu biganiro bitandukanye, ivyo twavuze ku mazi n'akamaro kayo, indwara za estoma n'ibindi tumaze kubona abantu bamaze kutwandikira batubwira, aho twagiye tuvugana ibintu umuntu yogira nte yokora vyomufasha gutera aja imbere mu bijanye no kugira amagara meza. Twagomba rero turabere hamwe ikiganiro uno munsi novuga ngo kiraba ahanini abakenyezi n'abigeme, ariko mugabo kandi kubera ko amagara meza aturaba twese, n'abagabo n'imisore ntibaje kure, kubera yuko ivyo tugomba tuvuge ni ibishobora novuga ngo guhungabanya amagara meza y'abashiki bacu, canke amagara meza y'abakenyezi bacu, canke amagara meza y'abavyeyi bacu, no kuvuga ba mama bacu. Mu buryo bumwe canke ubundi ugaca usanga rero nimba ari indwara zandukira nawe urashobora kuyandukira. Nagomba ndabibutsa yuko hari ikiganiro twavuze ku bijanye n'ubwandu, indwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka. Turerekana yuko umwe ayigwaye ya matwaretasiyeje twese twitumamwo kumbure mu bisagara, aho abantu bashobora kuba bafise amatwarete y'ikizungu, usanga bose baciye bazandura. None rero twagomba tuvuge rero novuga ngo ku kibazo gikunda kubangamira cane abakenyezi n'abigeme, novuga ngo ni akamoto kabi mu bihimba vy'irondoka. Ariko mugabo nimvira ko atakamoto kabi, ibintu iyo bitamaze kuba bimota biba binuka. Munyemerere mvuge gutya rero, atari kubera yuko ngomba kumbure ngira ngo gutitura abafise ico kibazo, ariko ari kubera yuko mu yandi majambo ariko bimeze. Hariho abakenyezi, hariho n'abigeme usanga bafise ico kibazo co kunuka mu bihimba vyabo vy'irondoka. Ico kibazo rero gishobora gutegwa n'ibintu bitari bike, harimwo icuko ushobora gusanga kumbure novuga ngo hahungabanye, novuga ngo abasirikare basanzwe bagwanira novuga ngo ibihimba vy'irondoka kugira ngo novuga ngo ntibisinzikazwe n'indwara, ntivyandure. Nivyo twita ngo ni flore vaginale. Muri ico gihe iyo flore vaginale rero yahungabanye, no kuvuga iyo kompanyi, iyo batayo y'abasirikare barinda umutekano mu bihimba vy'irondoka vy'abakenyezi canke vy'abigeme, iyo yahungabanye rero iyo batayo, hacabaho ico twita ngo ni vaginose bacterienne, aho usanga ngo nk'ibice hafi 30 vy'abakenyezi bakiri muri ya myaka y'uburumbuke, bashobora kuvyara, bashobora gusama bakavyara, bakishobora kurondoka, gusanga bashobora kugira ntibashobora kugwara iyo ndwara. Mbere ngo nko mu bihugu vyovyo bidateye imbere, ibihugu bigwiriyemwo kumbure ubukene n'ibibazo bijanye n'amikoro make, bobo ngo barashobora no gushaka ku bice 50% muri bino bihugu vyacu bitaratera imbere. Aha rero murumva yuko ico kibazo naco ari kibazo gishobora guhitana abantu benshi, canke se gishobora gufatwa mbo abashobora kurwara iyo ndwara, canke se bashobora kugira ico kibazo ari abantu batari bake. Ikindi kibazo gishobora gutera iyo ngorane, canke se munyemerere mvuge ngo ni indwara kumbure yo kunuka mu bihimba vy'irondoka, ishobora mbere banashaka guhungabanya umutekano. Umuntu ugasanga ari jene, umuntu yumva nyene nawe novuga ngo yisuzestima, akumva yuko nawe novuga ngo avuga ati compa iki kibazo kikahava. Ni yuko umuntu ashobora kuba yagwaye akandura, ugasanga n'ubwandu
bw'indwara yo mu bihimba vy'irondoka. Muri ico gihe rero iyo novuga ngo ico kibazo c'indwara yo kunuka mu bihimba vy'irondoka ku bakenyezi n'abigeme catewe n'ubwandu, hari nk'ubwandu novuga ngo buba bwaturutse ku byo bita matrikomonaze, berekana yuko naho nyene abashobora kwandura izo ndwara hanyuma bigaca zituma baca bagira ico kibazo cyo kunuka mu bihimba vy'irondoka, nabo bashika hafi ku miliyoni 150 buri mwaka ngo abiyongera kuri ico gitigiri c'abashobora kugira ico kibazo cyo kunuka mu bihimba vy'irondoka muga bitewe nuko barwaye cyangwa se bagize ubwandu bwakomotse kuri ayo matrikomonaze. Hanyuma kandi baca berekana ko yindi nzira nayo ishobora kuzana namwe ico kibazo cyo kunuka mu bihimba vy'irondoka ari byo bitwa na mycose vaginale. Aho naho berekana yuko abashobora kugira ibibazo mwene ivyo bangana hafi n'ibice 75 kwijana bashobora guhura navyo mu kubaho kwabo. No kuvuga rero izi nzira zose ko ari zitatu, no kuvuga inzira ya mbere hahungabanye ico twita ngo ni flore vaginale, hahungabanye no kuvuga babasirikare bagwanya imigera mu bihimba vy'irondoka vyo mu kenyeza canke umwigeme bagabanutse ku rugero runiniya, bica bituma rero ibigwanya imicafu, ibigwanya imigera, ibigwanya indwara bitagira hano bitabigishoboye kugwana neza, bica bituma rero umuntu acaza arandura n'ingoga byoroshe. Gatusanga rero umuntu aciye akarigwa n'ico kibazo cyo kunuka kuzananye ku bwandu bw'indwara kanaka. Iyindi nzira tubonye n'inzira yuko habayeho ukwandura indwara bizananye mu byo bita ngo na matrikomonaze. Hanyuma iyindi nzira nayo ni inzira tubonye iyo kwandura indwara bizananye mu byo bita ngo na mycose vaginale. Ivyo vyose rero biri mu bintu bishobora gutuma umukenyezi canke umwigeme agira ico kibazo cyo kunuka mu bihimba vy'irondoka. No kuvuga rero iruhande y'ivyo vyose mu ntunge twabanje kumera nk'abaziroramwo, nagomba rero ngo turabire hamwe mbega ni ibihe bintu rero umuntu yokora kugira ngo ahangane agwanye kandi atsinde ingorane yo kunuka mu bihimba vy'irondoka, kubera yuko iyo ngorane nimba yazananye muri kimwe muri vya bindi bitatu tubonye canke nimba yazananye hose, no kuvuga ko ni indwara zituma ivyo bihaba. Hanyuma ugaca usanga rero ivyo bintu vyatumye habaho ico kibazo cyo kunuka mu bihimba vy'irondoka, kumbure izo ndwara nimba arizo zabiteye canke zica zandurukiramwo zikaca ziziramwo, ugaca usanga rero na twebwe abashinga ntahe, twebwe tubana nabo bashiki bacu, bashaka kuba n'abana bacu, bashaka kuba n'abavyeyi bacu, muravyumva, bashaka kuba n'abakenyezi bacu. Ibyo byose bivanye n'ico mupfana n'uyo mukenyezi yagize ico kibazo cyangwa se uyo mwigeme yagize ico kibazo, bitavyumvikana ko nawe w'amagara yawe ashobora guhura n'ikibazo. Kubwiyo mpamvu rero niyo mpamvu navuze ngo n'abagabo n'abasore nabo nyene ntibaci bijya kara, nabo nyene birabaraba. Ni nkuko abakenyezi n'abigeme nabo nyene bizobe bibaraba igihe tuzokorera ibiganiro biraba abagabo n'abasore. Ikintu cambere rero umuntu yokora mu ntumbero yo guhangana n'iyo ngorane ni ikijanye novuga ngo no kwitawaza, sinzi kwicara ikirundi niko ari Giswahili, kugira isuku, no kuvuga kwisukura, kwiyoga hariya mu bihimba vy'irondoka ku bakenyezi n'abigeme, ko bakwiye kumenya ingene bakora isuku mugabo novuga ngo batibabaje, badahungabanije, novuga ngo yabatayo yababasirikare bo mu mubiri hariya mu bihimba vy'irondoka vyabo. Nico twovuga ngo ni rero ngo ni une toilette douce, ni ingene bashobora kugira isuku bakisukura hariya mu bihimba vyabo vy'irondoka, ariko mugabo batagize badahungabanije ikijanye n'abasirikare bo mu mubiri Imana yaturemanye bagwanya imigera y'indwara, bagwanira umubiri wacu. Nivyo twovuga ngo ni amabone bacteria, les bonnes bactéries canke le flore intestinale canke le flore vaginale, bivanye n'ibihimba tuko turavuga. Ni flore intestinale mu gihe tuko turavuga indwara zibangamira amara, ko hari abasirikare bo mu mara hariya bagwanya imigera. Ni flore vaginale mu gihe tuko turavuga yuko ari abasirikare bagwanya imigera itera hariya mu bihimba vy'irondoka vy'umukenyezi. Rero ngo abakenyezi n'abigeme no kumenya neza ingene bakwiye kugira isuku
mu bihimba vyabo vy'irondoka. Mugabo cane cane ngo rero iri suku riri douce, iyi toilette iri douce, no kumenya yuko bagira nte ngo bisukura biyoga hajya ku bihimba vyabo vy'irondoka, mugabo inyuma pana hari indani, inyuma n'ibihimba bigize ibihimba vy'inyuma, novuga ngo bigaragara vy'inyuma ku bihimba cyangwa se ku gitsina cabo. Munyemerere mvuge gutyo ko kubera mu bisanzwe murazi ibintu ducisha ngaha ku mbuga ngurukana bumenye ntivyumvirizwa nabo vyiga gusa, hari n'igihe vyumvirizwa n'abandi kumbure batari bwagere kuja muri ivyo. Tusanga rero umuntu yakoresheje imvugo novuga ngo imeze nk'iyigumagumye. Rero ngo umukenyezi n'umwigeme wese akwiye kwisukura n'imiburiburi kabiri ku munsi. Tugize kabiri ku munsi rero ni kuvuga ni mu gatondo no ku mugoroba, kandi ngo agakoresha amazi meza azi ko atamigera atamicafu irimwo. Hanyuma kandi bagakoresha novuga ngo ico yo kuyogesha kigize nte kigisukuye kimeze neza. Murumva yuko umuntu adafata gwa rusenga asanzwe yinyukuza n'ahandi ngo bari gwajana hariya ngo anyukuze urusenga. Birashobora ko ari ababigira gutyo yibaza ngo niho yoca, niho ngo kumbura ivyo bibazo bitosubira kuhaba. Hanyuma kandi iruhande gukoresha ayo mazi meza novuga ngo y'umusarara atakibazo atamicafu irimwo, ngo umukenyezi canke umwigeme yokoresha ivyo novuga ngo bifise pH iri neutre. Hariho ibintu novuga ngo biba bisanzwe bifise le degré d'acide iri neutre canke se iri adapté hisunzwe ibihimba vy'irondoka vy'umukenyezi. Aha rero tuvuze gutyo tugomba kuvuga yuko burya hariho ivyo bakoresha byo kwa muganga. Hariho novuga ngo isabune iyo gukoresha yabigenewe yakozwe hisunze iyo pH ni degré d'acide, ni urugero rwa acide iri mu kintu, kubera ko ajya amasabune atabigenewe iyo yakoresheje acagenda yononye ahungabanye asinzikaje novuga ngo yama bacterie babasirikare basanzwe bagwanira umubiri wacu, yama bonne bacterie agize le flore vaginale kuri abo bakenyezi. Ni kuvuga rero ikintu ca mbere tubonye yuko ari isuku kabiri ku munsi, umuntu akoresheje amazi kandi akiyoga canke akihanagura koza akagira isuku ku bihimba vy'inyuma bigize ntebe vy'inyuma ku gitsina ciwe, apana hari indani ngo agiye kugira nti koza hari indani gose hari indani kandi bagaca akoresha akantu kari douce koroshe kandi keza kagira isuku, nimba agatambara hanaguza ntumbaze canke naho. Kandi iruhande y'ivyo y'amazi umuntu agakoresha isabune yabigenewe yo kwa muganga ifise pH iri neutre. Ico ni ikintu ca mbere cokorwa mu ntumbero yo kugwanya iyi ngorane yo kunuka mu bihimba vy'irondoka. Bakenyezi namwe bigeme muri ko murakurikirana kino kiganiro, nizera yuko muri ko muravyumva. Hanyuma ikintu ca kabiri ngo nikijanye nuko ngo umukenyezi n'umwigeme wese akwiye kwirinda cane ikintu citwa koza hariya mu bihimba vy'irondoka hariya indani. Ugasanga umuntu ngira ngo arakorogoshora hariya indani, agakorogoshora ngo mpaka ngo niho kumbure ngo yobagize isuku hariya. Kuriya kwiyoza hariya indani nayaba n'amasabune n'ibindi umuntu akoresha bigenda bihungabanije babasirikare bahariya indani mu bihimba vy'irondoka. Rero ntuze wimvire ngo niwashira isabune hariya indani niwasuka yomo ngo niho uzobugwanije kunuka mu bihimba vy'irondoka, ahubwo uzosanga uriko urikwegera. Rero si vyiza kukubera yuko ngo biragirane birahungabanya babasirikare bo mu mubiri iyo umuntu ariko novuga ngo arakorogoshora ngo n'uturi hehe twose tuveyo hariya indani mu bihimba vy'irondoka, kukubera yuko usanga uhitanye n'ivyari bikenewe mu bijanye no gukingira ibihimba vyawe vy'irondoka. Twumvise aho woza hariho ariko hari indani, reka kugenda ngo ugiye gusukayo omo canke isabune ngo uri kurarondera ingene wo korogoshora ngo mpaka ngo niho ngo hatazosubira kunuka. Hanyuma bwa gatatu ngo ikijanye n'ingene bikorwa rero le bon sens d'essuyage,
ni gute umuntu none mbega akwiye gukora iri suku ryo mu bihimba vy'irondoka. Umuntu ngo akwiye kumenya yuko yari kariyoza canke ari karitawaza nimba ari Kirundi canke Igiswahili sinzi, ngo umuntu akamenya yuko adahanagura akura hari inyuma, no kuvuga yagiye nko novuga ngo yagiye nko ku mwanda mukuru. Murabizi yuko hariho ukuntu umuntu bisaba ko agira isuku ahejeje kugira umwanda mukuru. Ku bantu b'abakenyezi n'abigemerero ngo iyo umuntu agiye ku mwanda mukuru akwiye kumenya ko ahanagura akura imbere ajana hari inyuma, apana gukura hari inyuma. No kuvuga ukuboko muri make ntugucisha imbere mu kwitawaza wewe wa mukenyezi we canke wewe wa mwigemewe, ariko ukuboko kwawe ko kwihanagura hariya mu bihimba bisohora umwanda mukuru gukwiye kuzana n'inyuma. Gutyo rero uzoca ukwiye kujana inyuma kugira ngo wirinde yuko hari imyanda iri muri urya mwanda mukuru uriko uriyoza, ngo habe imicafu iva hariya hazanana imyanda mikuru. Umwanda mukuru yohava iyo micafu igirane ikora canke se ija ku bihimba vyawe vy'irondoka, ugaca usanga rero imigera canke imicafu ivuye muri wa mwanda mukuru iciye kwandukiza mu bihimba vyawe vy'irondoka. Kubijanye rero no ku mwanda mukuru murumvise umukegeze n'umwigeme ukuntu yihanagura ajana hari inyuma, ntiyihanagura azana ino imbere. Murabona ingene ibihimba vy'irondoka vy'abakenyezi bisanzwe bimeze, bica vyandura, ariko abagabo si cyane. Abagabo yavuze ngo abagabo turi ivyuma. Hanyuma ikintu ca kane naco kivuga ngo umuntu kuvuga umukenyezi canke umwigeme akwiye kumenya impuzu yambara izarizo mu ntumbero kugira ngo izo mpuzu ntuhava usanga nazo ziri mu bituma agira no kuvuga ya ngorane yo kunuka mu bihimba vy'irondoka. Ngo umuntu rero akwiye, umukenyezi canke umwigeme akwiye kwambara impuzu zikozwe muri koto, mu ipampa, akirinda impuzu zimwegera cane, kuko nizamwegera cane zituma dugumbanirwa, zituma abirinda ugumba nyinshi, zigaca zituma ubwo bushuhe buca bugirane n'ayo mazi ndugumba y'icuya n'amafrotima vyose bica bijamwo, usanga bica bituma ngo aguma akanya hari indani. Hanyuma usanga kumbure haciye haziramwo rero niki niyo migera, gaca usanga aciye akarigwa novuga ngo n'ubwandu. Ariko mugabo yambaye impuzu reka akayaga kakamera nk'akinjira, niba ari impuzu imwegera cane mubana ngo ituma agira indugumba cane, abiri yashu cane, murumva yuko akayaga karengana ibihimba vyiwe vy'irondoka ntibitugutanirwa, ntibishuha cane, ngo usanga hashiye havamwo ikindi kibazo kijanye nuko hava usanga habayo kudegaja kw'iyo odere mbi. Ikintu ca gatanu arico ca nyuma ni kijanye no kwiyumutsa. Iyo ngo umuntu ahejeje koga canke iyo mukenyezi n'umwigeme bahejeje novuga ngo kuja ku mwanda mutoya, ngo bakwiye kumenya ingene biyumutsa kugira ngo novuga ngo ibisigarira vyajya amazi ari mu bihimba vy'irondoka ahejeje kugira umwanda mutoya canke ahejeje novuga ngo koga ntibigume mu bihimba vy'irondoka, ahubwo yumutse. Kumutsa rero mu bihimba vy'irondoka ni kimwe mu bintu vyofasha umukenyezi kutagira akanuko, kutanuka mu bihimba vy'irondoka. Muri ico gihe ngo akwiye kugira gufata serviette nziza, uravyumva, ahejeje koga canke se kugira umwanda mutoya kumbure sinzi, akagira ngo agatapota akamamata kuri vya bihimba vy'irondoka vyiwe vy'inyuma, novuga ku gitsina ciwe, kugira ngo humuke. Mugabo atagiye ngo agiye kwinjizayo intuze y'amaserviette ngo humuke hari indani, ngo niho ngo atazosubira kuzahanuka mu ntuze mu bihimba vy'irondoka. Oya, umuntu arurumusa aha inyuma, novuga ngo ku bihimba nyene vyo ku rwinjiriro rw'igitsina ciwe. Hanyuma rero iyo bigenze ukoye, ariko mugabo ngo n'ubundi ugasanga umuntu ivyo byose arabikora, ariko ugasanga hagumyeho canke se haje
novuga ngo yangurane yo kunuka mu bihimba vy'irondoka. Muri ico gihe rero ngo umuntu akwiye guca araba akaja kwa muganga igihe azi ko ahora akora isuku neza, igihe azi ko ahora akoresha isabune yabigenewe, igihe azi neza yuko ahora yambara impuzu zituma yoroherwa, igihe aba azi neza yuko wewe ahora yiyumutsa neza iyo ahejeje novuga ngo koga canke kuja ku mwanda mutoya. Muri ico gihe cyose ubuzi yuko ivyo byose uvyujuje mugabo ukaguma ubona ufise mu bihimba vy'irondoka hanuka, ukabona kandi bimaze igihe bigumyeho naho wabo wakoze ivyo byose. Muri ico gihe mbere ukabona ngo aho guhera ahubwo haciye hakurikira ko novuga ngo ivy'uburibwe ukaribwa ukagira nte, ngo bikwiye yuko tuja kwa muganga kuko muri ico gihe iba ari infection rero ya iri grave, iba ari infection nikeba ari kibazo gifatiye kuri rya sukurike canke kwa kuntu umuntu novuga ko muri atavyifatamwo neza. Ico gihe rero biba ngombwa yuko ucuja kwa muganga. Bakunzi rero bayaga muganga, ikiganiro cacu cuno munsi cari gitumbereye kubabwira ingene umukenyezi n'umwigeme bogwanya ingorane yo kunuka mu bihimba vy'irondoka, kandi tubonye ibintu bitari bike. Nizera yuko wewe utahora ubikora ugiye gushishikara ubikora ukagira ne ukagwanya ico kibazo canke iyo ngorane yo kunuka mu bihimba vy'irondoka, kandi birashoboka. Hanyuma bitagenze gutyo no kuvuga uba wamaze kugwara ku rugero rukeneye yuko wogira nte woja kwa muganga. Nuko rero jewe Janvier Manirambona nari nteramanye namwe, aha niho ndabikebanuriye, ni agahwane.